Igihe cici gifatwa mu Burundi nk'igihe c'imanza. Igihe nk'iki rero usanga kigira ibibazo vyacu. Hirya y'ejo umwanditsi wa Yaga yavuze ko mu migwi itegura imanza yo ku rubuga hwaniro WhatsApp usanga muri groupe hari abantu barenga 170. Uno musi twifuje kugaruka ku nkwano. Benshi ntibayibona kumwe kuko yoyo ngo ni nko kugura inka muntu. Mbega inkwano ni ikiguzi koko? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe uyu munsi. Mahoro ni David, nizere ko meze neza. Umugenzo wo gukwa uzwi nko gutanga agashimwe ku bavyeyi b'umukobwa. Ariko uko iminsi igenda akamaro n'agaciro k'uwo mugenzo bigenda biratera impari na cane cane mu gwaruka. Hari uwundi mwanditsi wa Yaga yigeze kwandika uko bamwe n'abandi babibona. Mu Burundi ngo hari abagabo batari bake bafata inkwano nk'ikiguzi. Bagaca bafata ko gutanga inkwano bibaho uburenganzira bwo gufata nabi abo bubakanye. Iyo ngendo si nziza na gato. Uca usanga hari bamwe bamwe bikika inyuma y'imico n'imigenzo mu gukandamiza abandi. Hariho n'abakoresha amajambo amwe nko kujandajanda, ariko burya bijya bintu sivyo gufyinako. Uza wumva bavuga ku munsi wo gukwa ngo uyu munsi dufise urubanza rwo kudedwana. Ijambo riva mu gifaransa dedouane isigura kuriha amatagisi ku bidandazwa biri muri douane. Uwundi nawe ngo iyo mvugo irabishe cane kuko bica vyumvikana kukoye abaguze. Ico uguze naco ugifata uko wishakiye, ntawe ugutera igitsure kuko kiba ari icawe. Nivyo gukwa ni ikimenyetso ciza cane kuko wavyaye akarera agakuza hanyuma agakosha riba ari iteka ridasanzwe. Umuhumure wo mu ntara ya Mwaro yitwa Kamwe n'ubusa yaganiriye na Yaga yarerekanye ingene ivyo gufata inkwano nk'ikiguzi vyatanguye kera. Ati mbere yuko haba urubanza nyezina rwo gukwa no gukosha, se w'umukobwa na se w'umuhungu barabanza bagahurira ahantu bakayaga, ico bita kuyagira ku gatoto. Bishitse ntibumvikane, nyene kurondera umugeni yaraheba akaronderera ahandi. Amuronse yaraheza agatanga inkwano bumvikanye, hanyuma bakamwemerera kuzotahukana inka muntu yiwe ahazoshakira. Ivyo rero ngo vyatuma umukwe yakoye abona ko yigaruriye uwo bubakanye. Umukenyezi nawe nyene ugasanga umengo ryamana ideni ategerezwa kwishura mu rugo. Ni naho rimwe rimwe wumva bavuga bati aho mfata nabi warankoye. Aho rero womengo wakowe yagurishije agateka kiwe kose. Wa muhumure Kamwe n'ubusa abona ko inkwano atari agashimwe gusa gasanzwe gahabwa abavyeyi b'umukobwa. Agira ati umukwe yakoye yaba afise ububasha burengeye ku mufasoni wiwe. Iyo bishitse akamwirukana baramuhonga bakamuzanira inka kugira yemere gusubira kwakira umugore wiwe. Ngo vyari bigoye cane rero ko umugore yahukanye asubira mu muryango iwabo kuko cari iceye gikomeye. Ivyo bigatuma naho umugore yohohoterwa atimbira mu rugo. Uwirukanywe mu kugaruka mu rugo ntivyoroha. Hari umufasoni yitwa Nsabimana wo mu ntara ya Muyinga yavuze ko yigeze gukubitwa cane aranarungikwa iwabo n'umucance wiwe amuziza ngo ntibamubashe kwa sebukwe kandi yaramukoye. Ati twari tuvuye mu rubanza rw'ubugeni rwa musazanje, dushitse muhira arankubita cane anyagiriza ngo ntibamuzimanye vy'icubahiro. Kubw'umwanditsi wa Yaga ngo inkwano ntiyari ikwiye kuba intandaro yo gukandamiza abakenyezi. N'abavyeyi boreka kubifata nk'urudandazwa. Ikindi cokogwa no gushira mu migambi ya leta integuro yo kwigisha no gutahuza ibijanye n'imibano, tugakosora ibirimwe agatosi mu mico n'imigenzo yacu. Vyoheza bigafasha kubaka imiryango izira umuryango. Tubibutse ko amategeko n'amateka agenga igihugu c'u Burundi yo yemeza ko inkwano atari ngombwa bitangwe. Itegeko rigenga ingo n'imiryango rirabitomora neza mu ngingo yaryo ya 93 ko atari ngombwa ngo habe hatanzwe inkwano kugira ubugeni bwemekwe. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ikibuga c'indege Melchior Ndadaye kigiye gusanurwa.
ku munsi w'ejo igenekerezo rya 27 Myandagaro niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguza icese ivyo bikorwa bizotwara imiliyoni 52 z'amadolari y'abanyamerika. Ivyo bikorwa bifashwe mu mugongo n'Ubushinwa bizomara imyaka 3. Ibikorwa birangiye, ikibuga c'indege Melchior Ndadaye kizoba gifise ubushobozi bwo kwakira abantu bari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300 ku mwaka. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.